Alors, bonjour tout le monde cyangwa bonsoir. Bivanye n'aho muherereye abakunzi ba Easter Free TV turabaramukije cane gose. Turabaramukije jewe kubatanzi nitwa Audrey Muco w'Intore, nkaba mba mu gihugu ca Canada, nkaba ndi umuhinga yigenga mu bintu nkaba entreprise ya consultance mu bintu bijanye na finance na technologie y'inyubako. Hama Easter Free TV ikaba iri ngaho kugira tuze turigishanya, tuze turumvishanya, duhana ubuhinga na information kugira twiteze imbere mu bintu vya misi yose. Uno musi rero nagomba ndabaramukije abari mu mihingo yose, abari muri Europe, muri Asie, muri Afrika. Yambu neza ukaba utariyabonesha kuri chaîne ya Easter Free, bagomba tubasabe mu clique ngaho kuri munsi yanditse s'abonner, klikako bishobotse mushireko na notification kugira ama video ya Easter Free yose muzoza murayaronka ku mwanya asohotse, muzobe mwaronse izo video zose za Easter Free. So ni mu clique kuri s'abonner canke subscribe kugira osi mushigikire na chaîne igume itera imbere, igume bahereza ibintu bishasha. Video y'uno munsi ni video idasanzwe, ni video y'akataraboneka, ni video iza kutwigisha ku bintu vyerekeye finance. No musuza kuvuga ku bintu vya finance mugabo kuvyerekeye nk'abantu bari ambitieux, abantu bashaka nko kwiteza imbere hama bakazogura nk'inzu. Tuza gutanga akarorero ngaha muri Canada, abantu bashaka nko kugura inzu, surtout twebwe nk'abantu bashasha, les nouveaux arrivants, les immigrants canke abanyeshuri baza ngaha hama mu nyuma bagatera imbere, bagaheza amashuri, bakaronka akazi, bagakora. Ni gute mwoshika ku kintu financiere kirama, kirashe, kizobungura no mu mibereho, mu mibano, bese kikabafasha no kwiteza imbere. Uno musi tuza gutanga akarorero ko kugura inzu ngaha muri Canada. Tuza kuvuga nibihe bintu bikenewe, nibihe bintu utegereza gukonsidera kugira uvuga ati anye jewe ndashitse ku rwego rwo kuvuga ati ndashobora kugura inzu nkikenura ngaha muri Canada. Twarabonye ama video yatanguye ubwa mbere, twaravuze ama challenges duhura, realite n'ama challenges duhura ngaha muri Canada ugomba ariho kiza ariho gishika. Ubu rero reka tuvuge ku muntu yamaze kurengana ayo ma challenge yose, urashika aho wigejeje. Ubu rero uriko urapanga ati ni gute no kwikenura, ni gute noshikira ku rwego rwo kugura nk'inzu ngaha muri Canada. Bigenda gute? Nibihe bintu bisabwa? Nibihe bintu nyamukuru utegerezwa kwitwararika kugira uwashike aho hantu ho kuvuga ati ndashobora kuronka nk'inzu nkabamwo, uko ingana kose, uko imeze kose, mugabo ikaba yitwa ari iwawe. Alors, bonjour encore une fois, izina ryanje ni Audrey. Ivyo nivyo tuza kuganira kuno munsi. Mugabo imbere yuko tuduga kwijambo, imbere yuko tubivuga ido nido kugira twigishanye, nagomba mubanze mukike kuri s'abonner canke subscribe, hama iyi video muze kuyisharinga canke mu comment, kuko hari abantu benshi bakeneye information, bakeneye kumenya ingene ibintu bigenda. Alors, iyo umuntu yumvise kugura inzu, ikintu ca mbere ubona uvuga ati n'amafaranga, utegeza kuba ufise amafaranga, ukavuga ati none ayo mafaranga avahe, bigenda gute, ni gute bimeze. Nkuko twabivuze ubuheruka, ngene societe yo ngaha muri Canada yubakiye kuri trust. Societe yo muri Canada yubakiye kuri trust, yubakiye kuri système de crédit, yubakiye ku bintu économique biri bien structuré, ku buryo nk'ubu ushaka kugura inzu ati nibihe bintu d'abord bakonsidera. Ikintu ca mbere utegereza kwitwararika kugira muri Canada ugura inzu vyoroshe, wanashima imbere yuko utangura kuvuga ati amafaranga ni giki. Ikintu ca mbere kugira ube qualifié uvuga ati ndashobora gutangura kwiyumvira kugura inzu ni giki. Ikintu ca mbere bivana, abantu benshi hari igihe bataba babizi bavuga ngo urondera ibi n'ibi. Ikintu ca mbere cihutirwa kugira ube qualifié ngaha muri Canada, ushobore kugura uburaro, uronka aho ukika umusaya n'umuryango wawe. Ca mbere
ni statut wawe. Eske ngaha muri Canada uhari nkande? Eske witwa umurofije? Eske witwa umu étudiant international? Eske witwa umu travailleur qualifié? Eske witwa umuntu ari ngaha muri Canada temporairement, canke umuntu ari ngaha muri Canada permanent, canke umuntu w'umwene gihugu afise ubwene gihugu bwo ngaha muri Canada? Ikintu ca mbere rero ubanza kuraba imbere yuko wiyumvira ati nogura n'inzu, ni ukubanza kuraba statut wawe ngaha muri Canada. Uri giki ngaha muri Canada? Uri umwene gihugu? Uri umu resident permanent? Uri umunyeshure? Uri umurofije yamaze kuba accepte? Uri umurofije akiriko arasaba ubuhungiro? Uri umukozi yaje gukora kugira azoca asubira inyuma? Uriko uravisita Canada anta k'umuvizitere asanzwe, cankwe uri umu investisseur aje ku investissa kugira créer entreprise ngaha muri Canada hama abandanye ubuzima bwiwe muri kazoza ngaha muri Canada? Voilà, ico ni ikintu ca mbere utegereza gutenako compte, ugatenako en considération, ukavuga ati jewe ndiki ngaha muri Canada kugira anshobore kugura inzu. Statut wawe niyo ubanza kuraba kwanza, ukavuga ati ndiki. Hama umaze kwevaluwa statut wawe, nca tuvuga ku bantu bakarifya, ni izihe statut zo ngaha muri Canada ushobora gukarifya n'ingoga kugira ushobore kugura inzu? Ca mbere utegerezwa kuba ufise nka residence permanent. Par exemple, ndiko ndabahereza akarorero, hariho utundi tumanevre two hirya no hino umuntu ashobora gucamwo ugasanga urabaye karifye naho utoba ufise izi statut ngomba mvuge. Mugabo kugira iyi video ibe strategique kandi igende igororotse ntitebe cane, tuza kuvuga ku bintu vya mbere biboneka bishoboka abantu bashobora gushikira. Alors, ica mbere kugira ube karifye il faut kuba ufise statut ya long terme, no kuvuga resident mu permanent, mu permis de résidence permanent canke umwene gihugu. Udafise permis de résidence permanent naho ukaba uri umurofije ari accepté kandi permis yiwe yamaze kuba accepté, demande ya permis yiwe yamaze kuba accepté ya résidence permanent, abo bantu bafise izo statut barashobora gutangura les processus zo gukarifya kugira bashobore kugura inzu. Alors, fata rero kukwijije izo processus zose, ukwijije ayo mastatut yose, ukwijije toutes ces informations, ni giki gica gikurikira? Ucutangura kwiyumvira ati okay, ndafise impapuro ngaha muri Canada zo gushobora gukarifya kuri kugura inzu. Hama ikindi kintu gikurikira ni giki? Ikindi kintu kugira ushobora kwiyumvira ati ni giki? Hari ikintu fondamental, structure économique canke financière yubakiyeko ngaha muri Canada bita amanota y'ingene ushobora kuriha ibintu, arivyo abantu benshi bazi comme credit score. Amanota, les points baguhereza bivanye n'ingene witwara mu bintu vya finance, mu madeni usaba, ingene uyishura. Ico kintu ni ikintu gikomeye cane gose utegerezwa kuba uri à jour. Ico kintu ukaraba amanota kenshi akunda gukarifya kugira bashobore kuguhereza inzu ngaha muri Canada ni kuva ku majana 600, amanota amajana 600 kuduga. Ingene rero yubatse ayo manota ashobora kuva ku busa, ni entre ubusa n'amanota amajana 9. Bisigura yuko amajana 9 uba washikiriye urugezo rwo hejuru maximale kuri ayo manota. Uri umuntu kenshi nta muntu usanga afise amanota amajana 9, benshi usanga bari mu majana 8, amajana 6, amajana 7 gutyo. Ico rero ni ikintu utegereza kwanza gukwitwararika wose, ukaraba yuko finance zawe zimeze neza au niveau y'ayo manota baguhereza. Ayo manota baguhereza bivanye n'iki? Biba bivanye n'amadeni ufise. Eske urafise ideni ry'imodoka? Eske urafise carte de crédit? Eske urafise utundi tudeni urafinansa nk'ibintu vyo mu nzu, amafrigo, ibiki? Bakaraba utudeni twose ufise, hama bakaraba ngene twishura, hama en fonction na revenu wawe bakaraba yuko bikwiranye. Kenshi duhanura abantu ngaha muri East Africa yuko ayo madeni ufata atarenga 30%, atarenga 30% y'amadeni yose y'ingene uyakoresha, y'amadeni ya montant total baba baguhaye. Dufate ufise nka carte de crédit, bakaba baguhaye carte de crédit
y'igihumbi n'amajana 5 cyangwa ibihumbi 2 koresha 30% et moins hama uyasubizeko gutyo urengeje uciyasubizako imbere yuko basohora iyindi statement, imbere yuko basohora urundi urutonde rw'ingene wadepanshije kuri iyo carte de crédit. Alors consoma 30% et moins kugira ushobore kubuildinga iyo credit score yawe, iyo ayo ma point de crédit azogufasha kugira ushobore gukarifya kuri vya bindi turiko turavuga titre y'uno munsi, ni ingene ushobora gukarifya, ingene ushobora kwitwara ngaha muri Canada hamugashikira kugura aho uba aho kika umusaya. Alors umaze kuronka ivyo bintu vyose rero ukavuga ati ndafise stati hama ndafise n'amanota, canke ni gute ayo manota woyateza imbere kugira agume y'improvinga hama uzokarifye kuri kuvyo ushaka kugura ngaha muri Canada. Naguma ndababwire ko c'est très fondamental, sinzi ibindi bihugu nko muri Europe ngene vyubatse canke muri Asia canke muri Afrika. Muri Afrika hoho no shobora kuvuga ko kenshi ico kintu usanga kitabaho mu bihugu bimwe notamment nko mu Burundi, nta ma access sur le crédit bafise, ntibaraba ibintu vy'ama credit score, kenshi baraba ikintu ushobora kwipoteka kugira baguhereze ideni. Ngaha baraba ngene witwara mu kuriha amadeni ubufise, ni gute witwara kugira ushobore kuriha ayo madeni ubufise. Eske yariha ku mwanya, eske ntuceregwa, eske ntusiba kuyariha, eske ufata amadeni ahwanye n'uburyo bwawe gutyo. Hama rero en fonction y'ivyo bintu vyose barakarikira bakaguha score, bakaguhereza amanota bivanye n'ingene uvyitwaramo. Abantu benshi urashobora gusanga batazi n'ivyo ama credit score, kubera iki tuvuye mu bindi bihugu ivyo bintu ntibibaho, urashitse ngaha ntuzi n'ivyo ari vyo. Naguma ndababwira ko ukaba umaze gushika ngaha muri Canada, ukaba uri mushasha ngaha muri Canada, naho ufise amanota 0, amanota ya score de credit ari ubusa, gerageza urabe ngene wofata carte de credit muri banki hama uvyitwaremo neza mu kuza urariha usubiza iyo carte de credit, hama ntukoreshe plus de 30% ya le montant total baba baguhaye kuri carte de credit. Très important. Ico kintu rero nagomba ndabahanure kugira muzoze murabikurikirana, ukaba udakurikirana canke utazi nk'amanota yawe ya credit, nagomba ndaguhanure ndaguhereze application ugende wiyaregistre kuri iyo application hama ukurikirane credit score yawe, ukurikirana amadeni ufise. Hari n'igihe benshi muzosanga harimwo ama fraud barabivye kuri finance zanyu, ugasanga n'uwundi muntu yaapplice kuri ivyo bintu atari mwebwe. Mugiye kuri application yitwa Borrowell mu gifaransa ni BORROWELL, ni application mushobora kuronka ku bafise Android, mwoja kuri Play Store mukarondera Borrowell, so borrow and then Borrowell, mukarondera iyo application mukayitereshaja mukienregistra barababaza ibibazo bivanye n'amadeni mufise naho muyafise, mukavyishura neza mugashobora kwiyeregistra kuri iyo application. Irashobora kuzoza irabahereza urukurikirana n'ingene amanota yanyu apanze kuri credit yanyu n'ivyo mwafashe comme le credit, bikazobafasha kuza murakurikirana ingene mudepanse ibintu, ngene amanota yanyu agenda revoriwa canke agabanuka, kugira muri kazoza muzoshobore gukarifya, muzoshobore ku making sure yuko mushobora kuronka ivyo mwifuza kugura. Alors ayo manota rero benshi usanga abafise mabi abari kuva munsi y'amajana 650 kumanuka gushika ku busa. Umaze kurenza 650 ukaja kuri 680 700 800 abari sawa, urashobora gukarifya ku bintu neza bitagoranye. Kenshi abantu bafise amanota mabi ico bakora usanga baguhereza les produits financiers, ikintu ubugiye kugurana ugasanga barakiguhaye mugabo bakiguhaye kuri taux d'intérêt nini, parce que le système ntigukarifya kuri nk'umuntu ari responsable en fonction y'ingene witwara mu gufata amakredit no kuyariha. Alors c'est très important ko utereshaje iyo application ugakurikirana ingene les produits financiers ufise, ari carte de crédit, ari imodoka, ari iki. Kandi ikindi kintu naco nagomba ndabasabe, ntimuzoze murafata ibintu vyinshi birengeye uburyo bwanyu. Ufashe carte de crédit fata amafaranga make
ushobora kumanaginga ukazurariha ata ugakonsoma moins de 30%. Ufashe imodoka, ufate nk'ubu uri kuriyumvira kugura inzu, ushaka kuba successful hama ugura inzu, ntuzogende ngo ugure imodoka nshasha igushirako ideni ry'ibihumbi 40, 30, 50 utarashobora gukarifya kugura inzu, paske nihagera kugura inzu bazoraba income yawe, barabe amadeni ufise, bakuremo barabe yuko ushobora kuriha mortgage n'amadepanse, kuko mortgage nayo inzu, amahera uriha y'inzu azanana n'ibindi bintu vyinshi nk'amataxe, amareparation mu nzu hirya no hino. Donc, c'est très important ko système financier yawe ntuze ya capacité financière yawe iba yubatse neza ku buryo ushobora gukarifya. Twavuze ikintu ca mbere uraba, c'est quoi ton statut ici au Canada? Urashobora kuba umu resident permanent cankwe ukaba uri umu citizen utarabishikira ukaba uri kuraja kubishikira, aho ni sawa. Hama ikindi kintu, amanota yawe y'ingene uriho ibintu abayita cote de credit cankwe score, credit score point, bakaraba ayo manota yawe. Ayo manota nayo mu kuya buildinga ufata carte de credit cankwe ugafata akadeni gatoya ukaba responsable mu kukishura. Ufashe carte de credit ugakonsoma moins de 30%, hama ukazuraba responsable mu kwishura ayo madeni uba wafashe, ugafata kandi amadeni ajanye n'uburyo bwawe ku buryo atazokwanfonsa wagushire mu kinogo. Ivyo rero umaze kubona statut wawe, ukaba umaze kubona score de credit yawe ngene ihagaze, c'est très important yuko ubimanaginga neza imbere yuko ushika ku bindi tugomba tuvuge. Alors, iyo score de credit umaze kubimanaginga, none woyikurikirana gute? Nabahaye application, abakoresha iPhone muje kuri Play Store, canke abakoresha Android bakoreshe ya application yo gutelecharger, ni Play Store I think. Kuri Android, iPhone je suis pas familier de ça, mugabo mutelecharger application yitwa Borrowell, hama muyaregistre, ndashobora kuyishira muri description ku batayizi, muyaregistre muze murakurikirana amanota yanyu ngene bigenda. Aho onye ni nko ku muntu ashaka gukarifya ngaha muri Canada, ngene yoshobora kuzokarifya n'ibintu bikenerwa kugira ushobore gushikira aho ushaka kugira uguri iyo nzu ba wifuza. Alors, iyo score de credit twavuze que c'est très important. Have iyo score de credit, ikindi naco ni giki ngaha, ni gihe kintu bakunda gusaba kandi usanga kigorana, kandi ugasanga kiragorana kubera ngaha ubuzima tubayemo hari ama challenge financière menshi, biragoye kugira ufate amafaranga uyabike hama ugire ushobore gukarifya. Alors, ikintu kindi kica gikurikira, umaze kubona ngene wiyubatse kuri statut, ukabona statut wange nimeze, ukabona ntuze ya amanota yawe, cote de credit yawe ngene imeze, ikindi kica gikurikira ni depot. Ni gute uronka amafaranga ya depot kugira ugura inzu? Dufate nk'ushaka kugura inzu y'ibihumbi 300 cyangwa 350 cyangwa 400 cyangwa 600, ngaha ari ugitangura kugura inzu basaba 5% ya depot y'ayo mafaranga, donc pourcentage 5 y'ayo mafaranga ugomba kugura inzu, ukabanza ukayadepoza, hama bakaca baraba capacité financière yawe yuko uzoshobora kwishura iyo nzu. No kuvuga yuko notama bariko bararaba capacité financière, bararaba na vya bindi nariko ndasigura code de credit, ngene ubupanze amadeni ufise en fonction ya revenu wawe, kandi bafata nka famille yose, dufata ufise famille ugomba kugura inzu. Alors, ico rero bamaze kukiraba, barasubira bakavuga bati none urafise depot. Iyo depot ni gute ushobora kuyibuildinga? Iyo depot hariho abantu benshi barashobora gukoresha, hariho amaprograma menshi ngaha muri Canada gufasha gusavinga, nka first time home buyer bakagufasha gusavinga, ugashobora gusavinga sans intérêt ugashikira iyo depot. Benshi nabo ugasanga aya mafaranga ntayo bafise, bamwe bakavuga ati ndashobora kugurana umuryango, cyangwa ndashobora kugurana abagenzi, cyangwa ndashobora kuzokwiniga nkaza ndabika make ama nkashobora kuyaronka. Mugana ngo ndababwire yuko ikintu ca mbere gikunda kugorana, urashobora kuba ukwijije vyose, ukaba ukwije statut, ukaba ukwije score de credit imeze neza, mugabo ukaba udafise amafaranga yo kugira deposit
kugira ushobore kugura iyo nzu. Urumva? Donc mugabo iyo niyo challenge yindi cigaruka. Hama umaze kuvuga ati ndafise iyo deposit naho ndayironse, ikindi gikurikira niki? Iyo deposit kenshi muri finance bahanura abantu ati ushobore gutanga deposit nyinshi kugira wevite nk'ibintu vy'amassurance kuri hypothèque yawe. Ngaha muri Canada utanze 5%, nk'ubu dufate waguze inzu y'ibihumbi 300 ugatanga 5% canke ibihumbi 350, 5% ça se comprend que c'est autour de $25,000. Iyo $25,000 baca bayigaburamo kandi ukaja kuriha bagakuramo assurance kuri iyo hypothèque yiwawe iyo watanze 5%. Mugabo ushobora kuronka menshi ugakubita inzu ibifunsi ukaba warinize hirya no hino ugatanga nka 20% par exemple, uba weshafye kuzoja kuriha iyo assurance kuri hypothèque yawe, bica bituma le capital banki yakuguranye iba igabanuka cane kuko batanze depot nini, bikaca bituma na le paiement uriha par mois zigabanuka. Voilà, ico utacumva cyangwa utagitahura urashobora gukomanta cyangwa ukabaza ikibazo, ndashobora kubigusigurira ngene biba bimeze. En général bimeze gute? 5% c'est le dépôt, mugabo ushobora kuronka menshi c'est mieux parce que utanze nka 20% et plus nta assurance uriha kuri hypothèque yawe, ucuyariha directement kuri capital banki yakuguranye, hama ugashobora kugabanura le montant y'ideni n'ama paiement par mois akaba ariko aragabanuka. Voilà. Iyo ni challenge gira gatatu. Donc twavuze les statut wawe muri Canada, les cote ya credit wawe, hama na depot. Alors fata uraronse iyo depot, Imana iracanye iraguhezagiye, urashobora kuronka depot hirya no hino, urayironse warasevinze canke waronse ingene uyatora hirya no hino mu bagenzi ugurana kugira uzoyabasubize. Iyo depot ironse nibiki bica bikurikira, niyihe challenge yindi iciza? Fata ko waronse iyo 5% kugira ushobore kugura iyo nzu yawe, niyihe challenge yindi icikurikira kugira ukarifya ugira uronke inzu? Baca baraba ati ego depot urayifise, none turabe capacité pouvoir d'achat yiwawe kugira tumenye amafaranga dushobora kuguha, tumenye inzu ushobora kugura ingene ingana. Urumva? Pouvoir d'achat yiwawe bafata revenu familial, nk'ama famille afise n'abana n'amafaranga muhembwa y'abana barayashira, bagafata nka revenu y'umugore n'umugabo n'amafaranga y'abana bagashira hamwe bagateranya revenu total. Bamaze guteranya revenu total bakaca bakuramwo amadeni yose mufise, namba ufise ideni rya carte de crédit utarariha, namba ufise ideni y'imodoka utarariha, namba ufise ideni ry'amafurniture wamaze gufinansa uriha ku munsi utarariha, namba warafashe ideni personnel muri banki utarariha, namba warafashe ideni irindi utarariha rikiri ku gatwe kawe, baca bafata revenu total mukorera gukuramo ayo madeni yose ufise fois 4, c'est ça ayo ukarifyako. Urumva? Baca bafata nk'ubu dufate revenu total y'umuryango ari nk'ibihumbi 150, mukaba mufise ideni ry'ibihumbi 20 muri famille mwese. Aho harimo ama carte de crédit, dufate ideni ry'ibihumbi 40, harimo carte de crédit, harimo n'imodoka, harimo n'utuntu mwagiye murafinansa hirya no hino. Baca bafata 150,000 revenu total y'umuryango twashizemo vyose n'amafaranga y'ama, bagakuramo ibihumbi 40, oro musigaranye 110,000, bakaca bagira fois 4 acaba hafi 440,000. Ayo niyo mafaranga banki ndashobora kubarenza kugira mushobore kugura inzu. Benshi rero kubera usanga ubuzi bigoye, ingene bahemba, ingene bimeze, hari igihe usanga uri munsi amafaranga banki ashobora kuguha ari makeya paraporo y'inzu wifuza. Dufate wowe ukeneye inzu y'ivyumba 3, douche, toilette, garage, jardin n'ibindi. Alors ni gute uza gukarifya kandi ufise amadeni menshi paraporo ya revenu wawe?
bakuyemwo bagwijije na kane kandi basanze uri ushobora gukarifya nko mu bihumbi 3,500 kandi inzu wifuza ari ibihumbi 450 dufate. Banki cigenda uwo muntu muba muriko murakorana acagenda akakubwira ati umviriza resha ndakubwira kugira wowe ushobore gukarifya ku mahera menshi genda urihe iri deni, genda urihe iri deni rya carte de crédit, genda urihe iri deni ry'imodoka urikize kandi ukomanse kuriha ayo utanguye kuriha amadeni yose bica vyongereza pouvoir d'achat yawe. Pour dire que ni vya bindi tugarutse ko nayiko ndabasigurira ku ma code de crédit, il faut pas consommer plus de 30% y'amadeni ubufise. Si tu vas plus de 30%, ben c'est conséquence ukaca usanga muri kazoza bizokwa affect. Nk'abajene dufate uri umujene uje ngahanye muri Canada ugeze mu bigero wiga hama ushaka kuzotera imbere uheza amashuri ukora akazi ugira umuryango utera imbere ugura inzu ugura umudugu utunganirwe, nagomba ndakubwira ikintu ca mbere a éviter ku bajene kandi mucumve neza, il faut pas kugura imiduga de luxe. Uri umujene naho wowe ufise amafaranga, n'achète pas une voiture de luxe, n'achète pas une voiture irenza ibihumbi 15 canke 20 kuduga. Ntayo burakenera cambere uri umujene urumva gura akaduga ko kwiyunguruza gatoya k'ibihumbi 5 canke 3 canke 4 maximum, wasaze ugura imodoka y'ibihumbi 10. That's it. Parce que ukazoja kugura imodoka y'amafaranga menshi non seulement izokumara ko imyaka myinshi uri kurayiri kandi izogabanya pouvoir d'achat, yiwawe kugira uzoshobore gukarifya ku bintu binini. Voilà. Donc iyo ni conseil nagomba gutangira straight. Hama namba utaratereshaje ya application nakubwira yitwa Borrowell, genda uyitereshaje wiyaregistre uvalide les informations ziwawe hamuzura kurikirana ibintu ufise ko amadeni ama credit score yawe n'ingana amadota yawe aduga chaque week chaque semaine baraguhereza mise à jour zingene ibintu vyawe biriko biraduga canke biriko biramanuka canke ama finance yose ufise bakaguhereza na education financière y'ingene wo vyitwaramo. Voilà, twavuze statut, turavuga ngene cote ya credit wawe ibimeze, amanota ya credit yawe, turavuga depot, turavuga n'ama challenge ajanye no kuronka depot, turavuga n'ivya assurance iyo depot yironse, turavuga na 20% ko ariyo ahanini umuntu yo hagarara ko kugira yevite kuri ayo ma assurance. Turatanga n'impanuro hirya no hino ngene abajene bo bigenza. Ubu naho ikindi kintu twariko turavuga ngene ushobora gukarifya bivanye n'amafaranga uhembwa n'amadeni ufise tusa. Iyindi ntambamye iciza bamaze kukubwira ati ego wifuza inzu y'ibihumbi 450 mugabo genda ubanza uri haya. Iyumvire uriko wiruka kugura inzu bakubwiye ngo genda ubanza udepense kandi yani mahera kugira urihe hamusubire uze ukarifye. Urumva ko ari ibintu biba biri challenging bigoye. Alors ivyo rero ushoboye kuvyevita avant ukaba ufise amadeni makeya, ukaba warafashe amadeni make ata miduga izimvye waguze ata bintu vya hatara ama carte de crédit hatara ufise, biragufasha muri kazoza. Utabizi uragwa mu mutego ukazoja kwirotruva ufise amadeni menshi, ufise carte de crédit nkeya, ugasanga ntuzokarifya kugira uzogura inzu bizoca kure gose. Ubu rero East Free yabazaniye kuzira bahizo information, kuzira bahereza umuti, kuzira bahanura kugira mu bimenye hakiri kare mwikingire mufate les mesures financières zizobafavoriza muri kazoza kugira mushike aho mushaka gushika. Voilà, muze gupartager iyi video, muze kwihereza n'abandi bakeneye kuvyumviriza kuko c'est très important yuko tubikorerako mukabikarerako mukabipartager mu kibano naho muri surtout les nouveaux immigrants, abantu bataravyumva canke batabizi mubimenyereho, tubabwira ukuri kudateye amazi. Voilà, barakubwira ati riha fata yuko ushobora kubiriha vyose ni sawa etusa, baca baraba rero bakagukarifya bakaraba ati le taux d'intérêt ingana gute dushobora kuguhereza, fata amadeni vyose bimeze neza, revenu imeze neza, wabirishe bashoboye kugukarifya dufate nko kuri $450,000 kugira ugura inzu. Ikindi kintu East Free ishobora guhanura abantu ni gute ushobora kugira
wamaze gukarifya nibihe bintu bindi uconsidera? Qu'est-ce que tu vas considérer wamaze gukarifya kandi? Il faut kuraba le taux d'intérêt. Taux d'intérêt baguhaye muri banque imeze gute? Est-ce que c'est fixe? Est-ce que c'est variable? Est-ce que nini par rapport à marché? Il faut négocier le taux d'intérêt. Ukiinforma ukaraba taux d'intérêt ihari ukavuga ati iyi mfise iyi taux d'intérêt je ndi confortable. Ari abantu usanga bari confortable kuri taux d'intérêt variable, ni ukuvuga yuko en fonction ya ekonomi ngene bimeze ça varie, iraduga cyangwa ikamanuka. Bigenze nayo muri ekonomi gumiduga bica biduza n'amafaranga uri yapamo. Ku bantu bafite taux d'intérêt variable, iyo vyaduze the market, financial market yaduze, barashobora kwirotruva bahora bari hypothèque y'ibihumbi 2,000 ukirotruva uri kuri 4,000 ku kwezi 5-6 kubera wafashe taux d'intérêt variable. Alors mugabo iyo bigenze neza naho ekonomi ikaba ifite tendance yo gusulaja gatoya bikamanuka, biramanuka. Probabilité à travers ivyigwa vyinshi vyabaye économique, probabilité nuko ibintu bigira tendance yo kuduga par rapport yuko bimanuka. Dans les 5 dernières années turavye ngene ibintu vyagiye biragenda, hari tendance la courbe économique wasanga igenda gutya iduga, hari tendance yuko ibintu bigenda biduga, bisigura yuko abantu baba barafashe nk'amato variable ils ont souffert. Donc il faut kuraba to bazoba baguhaye, par exemple c'est variable, c'est fixe. Uri umuntu ufise income iri fixe mu muryango, mushaka kugira tranquillité d'esprit, ukavuga ati je nkeneye kubona amafaranga ndiha ku kwezi arayo nyene adahinduka ni moins ni plus, il faut négocier un taux d'intérêt fixe. Hama ukanégocier na le taux. Est-ce que baguhaye 4%, 4.5, 3.5, 3.99, ukaraba en fonction ya taux indicateur ya Banque du Canada na marge de bénéfice banki yongeyeko, ukarondera kuba compétiteur, ukaraba ce qui fait sens pour toi, ni kihe gifeza sens pour toi, ni kihe gituma we economiza en fonction y'ico uri kurarondera. Umaze kubona taux d'intérêt, fata ugatora taux nziza, ukanegosia, ukamakinga sure ko baguhaye taux imeze neza. Ikindi kica kigaruka niki, abantu iyo bageze ngaho baba approvye babahaye taux d'intérêt tout ça, ucumengo birahetse. Ugomba kugura inzu hari yandi mafrais aza yiyongera ko utegereza kuba wateguye, notamment nk'amafrais yo kuriha umuloya, mu avoka wawe, parce que bica mu avoka ayo usanga ça varie entre 1,200 et 1,500 $. Amafrais yo kuriha inspection y'inzu ça varie entre 500 et 650 $. N'amafrais rero ya déménagement après barakwapuvye barakuhaye inzu, hama ku kwezi ntuzoriha hypothèque gusa mu bitahure. Umaze kugura inzu c'est pas hypothèque gusa, chaque 3 mois cyangwa chaque année urariha ico bita les taxes municipales. Voilà, ça c'est la réalité iyo uri kuritegura ibintu biza biguchallenginga kugira ukarifye ushobore kugura inzu. Alors kugira iyi video ibe ngufi rero sinza kudevelop ibindi vyose, mugabo nagomba ndababwire kwanza acheminement, ibintu de base mutegereza gukonsidera imbere yuko mwiyumvira ibindi. Tuzobandanya twigishanya, tuzobandanya tudevelopa, tuzobandanya duhana information, mugabo pour le moment nagomba ndabacire ku mayange ibintu ahanini bikenewe vyihutirwa mwotena ko en considération, mukagira une éducation financière iri parfait ku buryo une éducation financière iri parfaite ku buryo mutagwa mu mporero canke umugwe mu mutego. En résumé, nagomba kurezima, il faut kuraba statut ya office ngaha muri Canada, il faut kuraba kuri kushobora gukarifya, ukaraba yuko ufise depot, ukaraba yuko ukaraba amadeni ya office. Hama kuba jeune cyane il faut kuraba ko mudafata amadeni manini azoba bloka muri kazoza, surtout aba jeune baza ngaha muri Canada bakunda kugura imiduga
ntugure umuduga uzimvye hakiri kare, tuma urindira hama uzogura après maximum ugende nk'ibihumbi 10, ça suffit. Voilà, c'est Instafree TV. Yari bazaniye les informations d'aujourd'hui. Kugira iyi video ibe ngufi, veuillez s'abonner, partager, twaciye ku mayange. Mugabo mufise ibibazo bindi murashobora kubikomanta ngaha munsi, mukaza muratubaza zoza turabishura, tubaha umuco kuvyerekeye finance, technology na lifestyle. N'utuntu na lo social mwana shaka zoza turayivuga ko. Merci beaucoup, murakoze, bonne journée et merci d'avoir écouté Instafree. Mwakoze kutwumviriza, ntimwibagira kugira s'abonner cankwe gupartager no gukomanta.